Katuramutse tubifuriza amahoro y'Imana bakoze mwese ba Bahotvinternational tubifuriza umwaka mwiza mukomeze kuroranirwa nuko nta wundi rero ni Jajama Chekebeshi muranzi migano bitandukanye twaba ducisha kuri no television musanzwe mukunda reka twashimire ku commentaire mwazi misubire kumandika mutubwira ngo courage komeze bimeze neza nako twashimiye kuko turi hano kubera mwebwe basha no kuri mutadukurikirana nta mpamvu yo kuba hano nuko rero ushobora kwita subscribe uri hano mu gihugu canke mu bihugu bitandukanye bikorugira ngo uzurabona igano bitandukanye mu miseze turiko turavugana kubijanye n'ikiganiro ubibona gute aho tuganira kubijanye n'umuziki wa gospel ukuntu wifashe ako uyu munsi naho twaje kukijanye n'ijambo yes kuko murabizi bene data utafise ijambo utagendera mu ijambo ntawo buri kuraje muri nogendo ja mu ijoro yibuse Davis mukozi Imana sanzwe twatumiye sanzwe nubaha kandi amukunda byukuri sakasheshwa rumuri n'umukozi Imana ashaka kuvuga mu izina agire atwibwire reka tumuhe kaza turamutse turakwakiriye mukozi w'Imana. Murakoze cyane kuma kaze hano muri television ya Bahotvinternational murakoze cyane Imana ibahezagire mwakoze kuntumira. Yego ako namwe tubanze twashimire ko twagira ubuntu mukatukemera kuko twe tubazi imisi tubarondera mu kutubana mu mafatio n'ibikorwa bitandukanye ko twabaronse nibone mudasanzwe ko Imana ibamugisha. Amen. Murakoze Kuba cyane. takuzi ari ubwa mbere yakubonye mu mwitwa bande bwa. Yitwa Dusabe Olivier. Dusabe Olivier. Bo twumva babita ngo Pasteur mugabo sinzi ivyo bari ku mazina guza canke niko kuri. Murakoze cyane ndi umupasiteri nyoboye ishengero cyane ndongo ishengero rya Repentance riri hano ku Musaga. Neza neza hano ya zone, geza no kuri zone ubugeze aho ishengero ryacu riri. Urakoze cyane reka tuvuge ngo Imana igufata amaboko. Murakoze cyane. Ndazi ko n'urugendo wari utoroshe kuyobora intama ariko yabanye na Mose kabana ba Yosuwa nabande bibaza ko namwebwe iri kumwe namwe. Imana yabwiye Gideon ngo sikuba inkomezi zawe genda sikuba imbaraga zawe. Yego natwe rero turi kumwe n'Imana byose birashoboka. Byose birashoboka. Hari n'ijambo mpuze kumva rivuga mbo sinzi aho ryanditse muri antunga me data jewe by'ironga muri amabarira keza aho pasteur kumure. Ari ijambo rivuga ngo Imana ngo nikomeza ngo abakomeye ngo ariko ngo ikomeza abo yahamagaye. Imana ntihamagara abakomeye ariko ikomeza abo yahamagaye. Uranonga yego reka tugushimire uko zima. Tukaguma tuganire ni mu kiganiro ubibona gute aho tugiye tuganire kuri kino chance ku ino teme twabonye mwari ko muri gisha misi heze mugabo abantu benshi batubwira ati mara dutumira ujya mukozi w'Imana hari bibazo twifuza ko yashobora kwishura twabizanye mugerageze mu dusobanurire ngo tubashe kumenya birambuye. Hari ibintu ariko muri gisha bijanye n'ibicaniro ngo byabuca abantu gituma abantu badatera imbere ngo ngo bicaniro ngo basokuruza babo batsekera ibiki ako iyo tuvuze igicaniro twumva iki iyo muvuze igicaniro dutahure iyo tuvuze igicaniro twumve inkomoko y'umuntu iyo umuntu apfa iyo umuntu akomoka none ubu se nka jewe ko sekuru wanje yitwa gutibasha sekuru neza twega abantu twivukira mu byatugora ibintu by'ibyango sokuru wanje sinimo ukuntu yitwa ariko mbo nibuka papa ariko ku gisokuru cacu bisigure ngo rero aho sokuru wanje ava canke uburyo yarabayemwo nico gicaniro ubuzima sokuru wawe yarabayemwo nubwo ubayemwo urafita n'isano gute se kandi papa sokuru wanje takihari ibihe ndimwe uko atavye ziyipfiriye gute bigirana isano. Abarundi baciye umugani w'imvizi nta mitendera nkasi nahatakiriho ariko mwisi y'imwemu ivyo yarabayemwo birakwinfluence birakugira imbaraga ubuzima ivyo yakora ubuzima yabamwo nawe birakugira kinkomeza gute. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mu gitabo ca Ezekiel 16 naho twohasoma naco bitwaye Ezekiel 16 uhereye ku murongo wa mbere Ezekiel 16 naho no kwigwa ndasoma usomye kijya gicere ku murongo wa mbere haravuga ngo Imana ivuga inkomoko ya Yuda. Imana ibwira Yuda ngo amamo yawe uruwo mu gihugu ci Kanani. So yari umwamoni nyoko yari umuhetikazi ngo mu mavuka yawe igihe wavuka ntabwo bagusepaye na mama wawe n'umukondo wa mama wawe cordon ombilical ya mama wawe ntibayikase
ngo ugiye wavuka niwigeze uronka urukundo rwa kivyeyi ngo washiburiwe kuri pubere mu mucafu mu bisanza by'amaraso ngo maze ngo userutse ko ndagutereka ndakuhagira ndagutandukanya n'uruzogi rwa nyoko wawe gucika uwanje mu yandi majambo Yuda ubuzima yarabayemo bwari bufitanye ubisana n'ubuzima bwa se n'ubuzima bwa nyina. Iyo usomye Bibiliya ikwereka inkomoko ya Amoni. Amoni akomoka, urabona Yuda icyo gihe Ezekiel yabivuga hareze imyaka amajana menshi. Amoni yarapfuye. Amoni akomoka kuri Loti. Loti nawe yabyaranye n'abakobwa biwe. Abakobwa biwe ngo bafata se baramusinziriza bamuha inzoga bamuha vino. Baravuga ngo reka tumusinzirize kugira ngo tuvyarane nawe ko nituzoronka abagabo ahandi. Ngo baca bavyarana nawe. Urangwa kibaye kizira cyaciye kibi kizira ubu muvumo uvuye ku bakobwa baroti bajyamanye nase. Abo bakobwa barapfa, Loti arapfa, generation zose zirapfa, ariko uyo muvumo bavukanye wagumye kuri urwo ruvyaro. Imana ribwira Yuda ngo amamo yawe uri uwo mu gihugu cy'Ikanani. Nyoko yari umuhetikazi, so yari umwamoni. Ubwo buzima rero bwa Amoni bwakurikiranye Yuda. Kiraba igihugu ribihanga, ariko uwo muvumo ukibariko. Rero ubuzima bwawe ivyo papa wawe yabayemwo cyangwa sokuruza wawe yabayemwo arabitransfera muri so. Sogokuruza wawe misi y'umwuka. Ubuzima yarabayeho arabutransmeta muri basogokuru bakabutransmeta mu bavyeyi bawe. Tuvuga ko wewe nk'ubu nimba wavutse mu muryango urimo umuvumo, imivumo yo kwa nyoko wawe irazika kugira ingaruka, imivumo yo kwaso irazika kugira ingaruka. Ibicaniro by'iwabo, amasezerano, tuvuze igicaniro tucumve nk'isezerano. Amasezerano abantu bagenda bakora kera muri kahise, amasezerano bagenda bakorana n'izindi mana. Mbo tukiraho nyene mukozi w'Imana uravuze ko muri makino amasezerano n'amasezerano igisokuri cyarakoranye n'izindi myuka kombure none ziba zibiterwa n'iki? Abasokuru amasezerano bayatutse kuki byagenze gute? Kera tutarakira gakiza muri ibihugu byacu, basokuru bacu bari bafite izindi mana basenga, izo bita za kiranga, za ryangombe, zari imana basenga ariko atari imana yo mwijuru. None ko twumva menga ngo zirishura zirakora hari naho bavuga ngo kugira ngo nguce ku imana yo mwijuru kumve ngo manza guca kuri byo mu byo twize mu ishure kumbure. Urumva rero hari ubuzimire, bwari ubuzimire. Urana ari kintu ndakuvuga Satani uramaze kumubona boya naho ndabona mugabo Satani ngo urugabo rw'amahembe ngo rumeze ukurwutinyitse sinzi ariko ko ninde yamubonye none hari wamubonye. Satani surugabo rw'amahembe nkuko bamudekriva uko bamucapa wasikameze kugira ngo usabe bamwerekane ko ari mubi, ariko mu buryo physically mu physiquement inyuma si kigabo kibi n'umuntu rekada. Rero Satani kugira ngo ashobore kuza ku isi kubera ko Imana imurekuye mukororeye kuzimu yaramuboshe, ntafise ubushobozi bwo kugendagenda ku isi. Aza ku isi rero agashiraho ama agence canke aba aja biwe, abakozi biwe. Tufate nk'u Burundi urafise ambassade muri Kongo, ambasaderi w'u Burundi muri Kongo. Uyu ubonye president w'u Burundi muri Kongo, tuvuga ko aserukira president w'igihugu, uvuga ko ntabwo avuga ibyiwe, avuga ibyo ayarungikanye n'igihugu. Rero no ngaha ku isi Satani ari ukuntu yubatse rero ama agence yiwe amuserukira, kuko adashobora kuza ngo atembere ku isi. Yagiye yubaka abantu bamuserukira. Abo ni bande? Nabo turiko turababwira izo mana yagiye ashiraho zimwitirirwa. Iyo uzisenze ubusenze Satani directement. Abo nibo muyoboro ukuhuza na Satani mu buryo bwihuse. Urakoresha telefone ya limitere cyane.
ahanye nuri irikirakora ngaha none hariho antenne no hariho siege ya limitere oya ntayo ariko hafi yo ngaha hariho antenne ya limitere itumuronka connection ya limitere siege yabo nimbiri muri ville iri ya siege ihereza connection antenne yo ngaha muri kumusaga hanyuma iyo antenne nayo igaciguhereza we connection ugashobora gukoresha telefone iyo rero ugiye ku mupfumu waba umanutse kuzimu direct ubundi iyo ukoresha telefone uri ngaha kumusaga mwisi imwe uburi muri ville kuko ntushobora gukoresha telefone yawe iriya siege muri ville itavyemeye kuko iyi connection uri kwaronkera hano iva muri ville ariko kugira ngo igushikire habanza kubaho iyindi antenne iguhuza niyo telefone yawe niko n'abapfumu canke zijya abapfumu ycyari kindi kintu kwanza bwo kuri ziriya mana za Ryangombe na za Bayali ziriya mana zindi tukuma muri Bibiliya ni ibintu Satani yashizeho kugira ngo abantu nibabiramya nibabisenga bazoba musenze direct ugiye kuri iriya mana wabugiye kwa Shetani direct ziriya mana nazo zifise abasuchef n'abachef ariko bafise abandi basuchef abo twita abapfumu abarozi baja kuri ziriya mana bakaziha raporo ziriya mana nazo zigahereza raporo Satani direct kujya kwa Buramatari Perezida Munara aserukirwa na Buramatari ariko Buramatari nashobora kuronka raporo ivuye ku musozi ku mutumba hari aho bitwa abanyecumi bakumi bajya bahereza nabo raporo do quartier nguri y'umutumba nawe agahereza raporo chef de zone nawe agahereza raporo mustaneri nawe agahereza raporo Buramatari agahereza raporo ministre wa interieur nawe agaceza raporo Perezida direct ni kuvuga ukubwo burongozi bwo mwisi cyumva buhebo niko na Satani nawe afise uburongozi bwiwe ibyo bicaniro rero abakera bubaka baba bariko barasenga Satani mu buryo bufadika bugaragara ariko bidaciye kwa Satani direct ko Satani niyoza gutya ngo tumusenge tumuna twumva ko ari Satani hari ukuntu afata ibintu akavyeza yereka abantu ko barasenga Imana ariko barasenga Satani rero igihe abantu bagenda gusenga ziriya mana baragira amasezerano nazo bakajana ibimazi nta muntu ajya ku muntu mukuru atajanye ikimazi ushobora kuja ugiye ibwami uteza kujana igitambo kimazi ishikanwa rero abantu baba bagiye kwa Shetani direct kuko batashobora gushikayo directement bashira ibimazi biriya bigirwa mana tukiraho mukozi w'Imana uvuze ikintu gikomeye cyane umva ndabaye tushe uravuze ngo urinze uja kw'ivyo bintu utwara ikimazi usigura aho ugiye kwa Satani neza wewe ho utwara nkeka gikomeye tuje mu isi y'imhemo kuje n'abakizwa kuko turakijijwe kameme ko hari abantu benshi mu rusengero usanga uhageze mu gihe cyo gutanga amashikanwa gutangira ugasanga nagumye biyicariye kandi baje imbere y'umuremyi Imana isumba byose kandi bakanataha ukwezi kugahera ni umwaka kugahera ugasanga umuntu aratora mu shenge atakira kimwe atanze kandi numva ko mega twatura imbere y'Imana twaje kureba mbega abantu bo bavuga ko gute mu gihe twumva ivyo kwa Satani byo bategerezwa twagiye tubamenyesha yuko Satani ibintu byose akora ni kopi kwa ko Satani yari mu ijuru yarabaye mu ijuru gihe kinini hanyuma arakorogwa ibintu byose akora arigana ibimazi ni itegeko ry'Imana iyo ugiye ibwami uteza gushikana uteza kujana ishikanwa rero na Satani nawe kugira ngo abantu kuko Satani ashaka kwigira Imana kugira ngo abantu bamuyoboke ab'Imana yabo rero nushobora kuja ku mwami ushobora kuja ku muntu akomeye ugaragara uteza kujana ikimazi uteza kujana ishikanwa iyo ugiye mu rushengero na Bibiliya bivuga ngo si byiza kuja mu nzu y'Imana iminwe misa kugira imbokoboko uteza kujana ikimazi uteza kujana ituro ari navuga ngo Imana ikeneye amafaranga na Perezida bakeneye amafaranga Bo ico kibazo kwa Perezida kwe kushobora kumujana ico kibazo bisubuna kimajije ariko arakurikirana inyigisho zanye nambye ati gute none woja gusura woja kureba umuntu akomeye ukamushira ibintu kandi akomeye yabyifitiye ubimushirira igisega ahubwo niwe yoguha kugira ngo aguhe na utegerezwa kuba ufise ikintu cyo ko akeneye ivyawe
sikubera kugira ngo bimumare ubukene ariko niyo principe yo kugenda kuba kambaye. Wow. Naho wowe uri umuntu ahambaye ugendeye umuntu ahambaye nawe mugenza uteza kumushira mu butunzi bwawe. Bibiliya twereka umwami w'Isheba ngo umwami kazi w'Isheba ngo yumvise amakuru avuga kuri Salomo ngo kuna ari umunyabwenge ahambaye ngo afata ibintu by'agaciro yaravuye muri Ethiopia muri Afrika ngo agenda muri Israel ajanye ku bintu by'agaciro amafeza n'amazahabu ibintu bikomeye. Sikwa ko Imana ikenye kugira ngo umuntu ayihe ikimazi, oya niyo principe. Nuko ubwo abantu mudukurikirana mugenda mu rusengero iminwe misa no kwini bavuga iminwe misa mwikebuke kuko n'abakoda satani ntawoshobora kugenda atabitwaye nuko gapasta rero no muzo y'Imana tukirege ico tuzana turi rero ku ijambo igicaniro mu kiganiro ibona gute mbega ni zihe ngaruka none twebwe tubona kuri basokuruza bacu kuvyo bakoze hari ngaruka duhura nazo wewe uci wiruka cyane ndiko dasobanura bijya bintu kuko rero bajya abantu iyo baja muri kuri ziriya mana baragiriranira amasezerano umuntu akagenda kujya tugenda none nurabona muri eglise ko dufata umwanya wo gusengera abana ego ngo aba bana turabahaye Imana nabibiye nikivuga ngo Yesu akwijije iminsi 8 baramuzanya bamuzanira umuherezi bazana ishikanwa umwana wese muri Israel akwijije iminsi 8 baramuzanira umuherezi akamusengera akamuhereza Imana bazanye ikimazi kiriyagiye naho iyo umuntu abyaye yaca agenda kwa kiranga cy'umweru uyu mwana wanje uzomundindire uyu mwana wanje uzomunzigamira aho gufata umwana ukamuhereza Imana ngo imuzigame ukaja kumuhereza ryangombe ryangombe rero nawe aramucunga amucungisha abadayimoni ya mizimu bakorana ya mizimu ya myuka y'abapfuye buri gihe rero buri mwaka kubera amasezerano baba barakoze baratanga ibimazi cyangwa buri gihe runaka muri periode runaka baratanga ibimazi byo kugira ngo iyo mizimu igume ibarindira abantu. Ni bimwe babona abantu n'ubu ushaka ari aho bikiri umuntu imbere y'uko ajya akabanza agafata kuri ibyo kujya atetse akajana mu kazu k'akanyabugoro twatuzu tw'indaro nikada agafata ibyo kujya bikeya akabanza agashaka ngo dushira abavyeyi dushira abavyeyi baba bariko barahereza ziriya mana. None uburyo ugiye kureba yo pastor nyuma yo kudutwara wasanga arabaturiye nta batujya ariko mwisi imwe byaba byariye erega ni umwuka none abadayimoni baraboneka oya ako mwisi y'umwuka baba banyoye ugasanga imbere yuko tufate yoroye inka ya mbere ivutse bakayihereza bakayijana ku mupfumu bakavuga ngo tuzanye abana bacu muze mu baturi inka ya mbere impene ya mbere ivyo bimbuye ubwa mbere nkuko bibiri bivuga ubundi ivyo uburiza byose babiha Imana ugasanga umwana wa mbere w'imfura baramutanze mu muryango yo mpamvu uzosanga abana benshi b'imfura mu muryango bafite ibibazo kuko nibo buzibura nibo soko y'umugisha mu muryango abo bana satani arabafata kuko barabatanga bavuga abana bacu uzora abana kenshi b'imfura usanga ari bijuju usanga badashoboka usanga ari birara ko satani ahita bafata ubwa mbere rero nico gihe iyo abantu baja kuri iyo mizimu babanza bagatanga ibimazi mubavuga ngo muze muturindira abana muze mubatuzigamire iyo wewe rero upfuye kubera ko ryasezerano wakora wapfuye utarikuyeho nkunda kuvuga ni iyo ugiye muri banki ugasaba ingurane kugira ngo iyiguhe bigenda gute urashaka icyo bita hypothèque urapoteka ikintu inzu imodoka ikindi kintu gifadika kivara ya mafaranga cyangwa kiyasumba kugira ngo mugiye uyabuze uzaza gufata cyakina iyo wowe upfuye wowe uba warapotetse abana bawe urero ugapfa abana bawe bakiri mu ideni ayo madeni utarayishura baguma baza rero gutora baraza kwiriya buri kwezi ushobora kuza ati mu mezi 3 nzotanga inka iyo nka rero iyo utayifise baca bikora kwikora mu byo babona bobo nibaraba ngo nuko zanka twazibuze bobo biha muco babonye biha mu butunzi bw'abasigaye biha mu byabo ugasanga umuntu niyorora ngo bigende neza woroye impene icipfa baba demoni baca baza gutora woroye inka icipfa udandaje bica bihomba baca baza gutora
ugasanga umuntu afise inyatsi idahera bivanye n'aya masezerano cya gicaniro kiri mu muryango. Niyo rya jambo rivuga ngo badata bakoze ibyaha ntibakiriho, natwe twasubiye ko n'ibigabitanyo by'abavyeyi bacu. Ivyo bakoze amasezerano basize basinye kuko batayasinyuye, kubera ko banke nayo iza nta kindi kintu iza kuraba, iraba amasezerano bafitaniye. Rero umuntu wese akwiye kuraba mbega iwacu hari amasezerano yahe, mbega iwacu twari dufite amasezerano ameze gute. Rero Imana yo mu ijuru igufashe usubire mu muryango wawe, usubire muri famiye yawe, usubire muri kahise kawe, mbega bari bafite ibicaniro ibyo bicaniro twavuga bijya bintu basinye, ajya amasezerano basinye niyo agira imbaraga. Biri kuvuga bagiye batayishyuye, bagiye badakuyeho uwo mugozi wabahuza. None Pasteur tukiraho je numva ari ikintu gikomeye, ahubwo rero nsanze ko hariho ibintu byinshi tubayemwo kwera basekuru bacu. None mbega byoshoboka ko umuntu ashobora kuva muri ayo masezerano? Birashoboka ko umuntu ashobora kuva muri ayo masezerano iyo yabimenye ko ari amasezerano ariho yakoretse, hanyuma burya isezerano rikugwaho n'irindi, igicaniro gikugwaho n'ikindi. Bibiliya iratubwira ngo mu gihe cya Eliya, igihe Eliya yaza yasanze igihugu kirimo ibicaniro byari byarubatswe na Yezebeli na Ahabu, bari barafashe ibicaniro by'Imana nyamana barabisenya. Kimwe nakubwira Satani arakopiya. Bas muri Israeli hari ibicaniro by'Imana y'ukuri, bahitira babisenya bubaka ibicaniro bya Zabali. Eliya rero aje ngo yafashe yubaka igicaniro cyari cyarahomvaguritse, ngo acubakisha amabuye 12, imiryango 12 ya Israeli. Nico byavuga ibuye rimwe ryose ryaserukira umuryango, yitandukanya n'ibyo bicaniro, yitandukanya n'izo mana, arabomora aramenagura ngo yubaka igicaniro gishasha. Iyo ubimenye ko iwanyu hari amasezerano bakoze, wihoriya canke wimatanya n'indi sezerano rishasha. Isezerano rya kera ryakuwe isezerano rishasha. Iyo isezerano rishasha ritahaba tuba tukiri mu isezerano rya kera. Yesu yajeje kudukura mu isezerano rya kera kugira twinjize mu isezerano rishasha. Nashaka ko isezerano rishasha isezerano rya kera ritakuweho, isezerano wagize rikugwaho n'irindi. Wowe urashaka ati bega data yarasa amasezerano yahe, reka ndayamene, reka ndayasenyure, shire isezerano rishasha nsambuje ico gicaniro. Urakoze. Ndafise intahe y'abantu babiri nzobazana hano bashinga intahe. Hariho umukobwa umwe byukuri ubona ko ari mwiza pe kubigaragara, mugabo hari yaramaze gukureshwa n'abasore bashika 5 bageze ku munsi w'urubanza, hayisigaye nk'iminsi 2 canke indwi imwe maraje gacisiba. Kaza ngo umuhungu unabivuyemo ngo nihe ubujya unarihenze ngo nafashe ndese manager 5 zose zigapfa. Hari n'undi mu mamanzi yubatse ageze mu mezi 7 gaca zikoroka canke yavyara abana bagapfa. Nkibaza ati mbe ibintu biva kuki? Ariko rero ubu ndatahuye uko biri kose birashoboka yuko ari ayo masezerano baba barasezeranye kera ngituma abana babo ataboshobora gushika bitewe n'ivyo bintu abasekuruza bari baragize. Nigeze gusengera umuntu umwe, ndiko ndamusengera mu rushengero, Imana irambwira ngo uyo muntu ari niyo umwana w'umukobwa byanse ko arongogwa. Mwe mu yara asubiza inyuma muri kahise kiwe, anyereka ngo ubuzima arimo ariko arishura ideni ryariwe na sekuru hareze imyaka 100. Hari igihe ushobora kuvukira muri generation yatanzwe, bavuga ngo mu myaka 100 tuzoba tubaha abakobwa 10 mu muryango, cyangwa mu myaka 20 muzohora muza mwiye abakobwa 10 mu muryango, ntibazokwigira barongo ngo bazobikimazi bazotanga. Ugasanga mukurikiranye muri famiye yiwanyu hari abandi bakobwa batigeze bubaka. Imana irambwira ngo haheze imyaka 400 iryo sezerano ryarabaye iwabo, bubatse igicaniro munsi y'inzu iwabo kivumuvumu, batangira ibimazi, baravuga ngo mu myaka 400 hari abakobwa runaka tuzotanga mu muryango batazorongogwa. Iyo myaka rero bashikiwe naho kandi n'abakobwa beza, ariko barabengwa cyane nabo bakabengwa. Ugasanga umukobwa afite umwuka wo kubenga atazi ico bivako. Ibicani we ntazi ico bivako, kibaza ngo ni kawaida ngo ejo nzoronka undi muhusore, nzoronka undi mukobwa. Imyaka 2 kiragenda, umuntu agatinda gasaza.
mwisi yimwe mafise umugabo kandi pastor bo ntibibagira iyo myuka ntiyibagira ngo nuko yeze imyaka amajana twagira tubabwira ko dukurikirana idayimoni ntipfa idayimoni ntisaza dayimoni zakorokanye na satani niba zari insore n'uzishana insore nisaza nipfa iyo dufate wewe nk'ubuwe ni wapfa ni wasiga igicaniro kibi uzocimura mu bana bawe ya mizimu iza dayimoni za pepu zirimuka zikimukira mu bana bawe basanga wowe nimba uri imboregwa abana bawe nabo babaye imboregwa bakavuga ngo twitegereje uyu mwana ameze nka se n'itabi kujya nyene cyangwa nyene yanwa ubugoro nawe bikagufata kwa kundi nyene ugasanga mu muryango harimo ingwara iguma yimuka diabete yimuka ugasanga mu muryango harimo asima ngo niyi wacu ngo niyo mu muryango wacu ngo nasogokuru niyo yamwishe ngo na data niyo yamwishe mukuru wanje niyo yamwishe ugasanga muri iyo famille ku myaka 40 ategeza umuntu ayigeza arapfa ntimuyirenga ntimuramba bara batanze muri iyo myaka mwese murapfa none pasi kugira ngo ubashe kubimenya ubone ko waboshwe mwatanzwe wimenya gute ko nuvanga ibintu by'imhemu by'imyuka bigoye gusobanukirwa bega umuntu yo wimenya gute cyangwa se amaze kumenya ni uwuhe muti niye nza yokoresha kugira ngo abashe kuva muri ivyo bintu aje mu gisha wiwe rero ubwa mbere ko bimenya ni hishurirwa ni revelation ku buzima bwawe uhuye n'umukozi w'Imana canke nawe ugakizwa mwe mu Imana akakugendera guko kesha ari abantu bibaza mu buzima busanzwe ariko rimwe na rimwe arigihura n'umukozi w'Imana afisa ayo maso akabona ubuzima bwawe canke nawe kubwo gusinga kwa mu Mana kubw'inyigisho tugiye ko turavuga abantu bakavyumva ati kumbe nanje ubu buzima mbayemwo nibwo data yarabayemwo nibwo nyokuru yarabayemwo iyo ishuriwe urabohoka ukabivamo kugira ngo bivemwo nuko usambura cya gicaniro ukubaka ikindi gicaniro nimba ubimenye ukamenya ko iwanyu bagutangiye inka nawe ugasenga Imana ikaguha inka ukayitanga aho bwisenye urasenga ni deliverance biva mu gusenga no gukora ibikorwa bisa na bya bindi bari barakoze ku buzima bwawe nawe ugasenga witandukanya Bibiliya iratubwira muri mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe hatwereka umugabo witwa Reyubeni yari yaravumwe na se se wiwe arapfa amuvumye atamuhaye umugisha kubera ko sari yarakoze ngo apfuye afata muhaye umugisha Mose aje aca akura umuvumo wari kuri Reyubeni aravuga ngo Reyubeni abaye akarenzo mu muryango ko se yaramuvumye ngo ntazopfa abaye umunyamugisha ariko Mose aje amukura kuyo muvumo umukozi w'Imana ashaka kugukura kuyo muvumo akagasambura ico gicaniro c'ivyabaye ku buzima bwawe kuko ibicaniro biva mu buryo bwinshi birava ku byo abavyeyi bakoze bikava no ku byo umuntu akora we ubwiwe hari n'ibicaniro umuntu yiyubakira iyo ugiye ku bapfumu iyo ugiye kuraguza ugiye guterekera hari ibicaniro by'iwawe akabaho n'ibicaniro bya famiye ziwanje jewe rero pasa nibaza ko burya umuntu arinze aje kuragutsa uko biri kose nuko no mu miryango yabo byigeze kubaho habari akantu kamukwega birashoboka kaba batagiye mugabo generation urungano urimwo rukagukwega sanyiwanyu nibanwe inzoga nibaboregwa ariko abo mugendana bagagukwega muri ivyo bintu nibiba ariko abo mugendana bakakubakira ivyo bicaniro bagatuma bubaka ivyo bicaniro birashoboka bikaba biva mu muryango iwanyu canke wewe ubwawe ukavyiyubakira okay none tukiraho wavuze ngo nugusenga iyo umaze kumenya ivyo bintu kumva ijambo ugatahura ugasenga hama nawe ukatanga ibindi bimazi byo kugira ukure ivyo bimazi vya kera bagushiriyeho mbega nko ku bantu twifitiye intege nke ga pastor tudakunda gusenga cyane mugabo watahuye wakire Yesu Kristo nk'abintu mukiza mu gingo bwawe mugabo gusenga muri wewe si ibintu byinshi nta nkomezo biso gukunda gusenga cyane mugabo ukagira ukwizera ugatanga nawe ikimazi cyo gukora ivyo bintu mbega ico gihe byo cyakimazi igicaniro covaho mugabo udasenga igicaniro kirashaka kuvaho mugabo imbaraga cyangwa cyangwa igihe comara ko deliverance ni processes n'urugendo
n'urugendo si deliverance kuko umuntu aba yaboshwe igihe kirekire si ibintu biba mu munsi umwe mu minsi ibiri urashobora kuba deliver mu myaka 5 mu myaka 10 wowe baye deliver mu myaka 2 imbaraga ushizemo ubushobozi wewe washizemo aribwo mutabagwa vuba canke ubiteba ugasanga ari no musho usanga ari mu idini ridakora ama deliverance akabasenga akabakijijwe akabatinya icaha mugabo umugisha ntumuzeko kandi asenga kubera ibyo bicaniro ntiyabimenye ntiyabimenye ngo abisenyure abibomora bikure akaba yibereye aho demoni bakamureka ati we genda ukizwe genda usenge genda werekwe mugabo ibifadika ntuzoronka uzoguma wizungurukako uzokwamupanga gasanga uri muri ico kirere iyo utabimenye rero ngo ubisenyure ubibomore satani mukibanire twibanire mukibanira niyo myuka ariko ntubohoke mu buryo bunyarutse mu buryo bwihuse ariko ubimenye kuki kimazi gikurwaho n'ikindi kimazi iyo Abrahamu atagire mahigo ngo abone imfizi y'intama Imana imubwiye ngo ngijya mfizi y'intama Isaka ntiyari gupfa imfizi y'intama yasuye mu gishingo ca Isaka rero hari imfizi isubirira ubuzima bwawe kagucungura okay tukiraho none birashoka ko ga pastor washobora gutanga wewe ico kimazi maze kubimenyesha kubikuraho bigaca bituma nabandi biwanyu bose batabagwa canke ni wewe ubwawe ucikuriraho wo muvukana nawe akazokwikuriraho ibindi Joshua ko nka jewe akarorero gitanga nkaba nkuyeho nabandi bose mu muryango iyo wabimenye ukatura ukavuga ngo man iki kimazi canke iri sengesho nsenze siribohora jewe jenyene niribohora famille yanje kabavuga mu mazina ukabatura ukabasengera barabohoka barabadelivre akunda birashoboka ko umuntu umwe ashobora gukiza igihugu cyose cyangwa igihugu cyose akacica yega n'igihugu naco nyine kiravumwa hari ibicaniro urubujya nuko twagiye turiruka habaye ibicaniro by'umuryango hakaba ibicaniro by'igihugu kabone igicaniro c'intara ugasanga ni intara ibamo imborego igicaniro c'imboregwa ugasanga ni intara ibamwo abasambanyi cyane ugasanga ni intara itimbuka ni ibicaniro byubatse aho hantu iyo rero mwabimenye biya tuvugira ngo Elisa ageze mu gisagara bamwereka iriba baramubwira ngo iririba kuva kuri basogokuruza ritera urupfu ritera uburambo ayo mazi iyo gikoko kiyanyoye cyararamburura umudama yanyoye afise inda yarakoroka bari babibaye mu imyaka myinshi cyari gicaniro cico gisagara ciyeriko Elisa rero ngo ageze abwa ngo munzanira amazi tuyajane ku isoko biba ngombwa ko umenye isoko yawe umenye inkomoko yawe kamenya ubuzima nibiza ko rimwe na rimwe umuntu abaza famille yo mbega bari babayeho gute iwacu bari babayeho ubuzima bumeze gute bararaguza baraterekera twaracibwa indasago twaragira iki iyo bagucira urasago ni ikintu gikomeye ni gicaniro gikomeye kuko ni irembo riba ryuguruwe mu buzima bwawe n'amaraso ni kimazi kiba gitanzwe ku buzima bwawe cy'amaraso baguhuje n'izindi mana umwanya wose satani arakurokaliza abadayimoni barakurokaliza kubera kuri mu irembo ryabo tukiraho none gatoya tugaruke ku bihugu da warabuza ku bihugu ce ku ntara amakomine ce hirya no hino none nk'ibihugu ga pastor nk'ibihugu canke intara biba byatanzwe n'abandi ugasanga intara nitera imbere ababiyoboye ababirongoye urabona abami hari bimazi batanga by'igihugu ibyo babita ngo kujya umwaka umuganuro kijya gihe baba bariko baratanga ibimazi by'igihugu cyose ngo kugira ngo umwama hezagira imbuto kugira ngo imbuto ziteragirwe umwama akabanza akazitangira ikimazi byaba ari bimazi biba biko biratangwa mu isi y'umwuka none ibi bihugu rero bikomakomeye biteye imbere tubona bikomakomeye bikomeye bi mu butunzi mu nyubako n'ikintu uko ibintu bitabayeho nabo barafise ibicaniro byabo ibicaniro biratandukanye barafise ibindi bintu nabo none reka nababaze ndakubaze umuhani wacu hari ama divorce cyane ubona aba araba ariko sico kimwe ni Burayi ni ibicaniro bya divorce biri wabo byubatswe n'abasekuruza babo baravyumva hari igihugu cyose gifise igicaniro cyaco gifise umuryango wose ufise igicaniro cyawo ugasanga muri famille yanyu harimo igicaniro cya divorce mwese yo muva mukagira mutezo gusambo cyangwa ugasanga harimo igicaniro cyo kuvyarira muhira igihugu cyose rero kigira igicaniro intara ikagira igicaniro zone ikagira igicaniro kuko abadayimoni babafise ubuyobozi
kumwe nababwira kuva ku musozi kuva ku nzu 10 zaza zifise igicaniro cazo bavanye nabaziyoboye bo bene data ko dukurikirana niza ko muri kumuratahura byinshi ntoshobora kuvuga kuko niyo mpamvu twazanye umukozi w'Imana azi ivyo bintu yasomye none pastor je novisi twazo twinshi cyane mbega none nayihe masengesho abaze ngo gusenga nuko utanye ikimazi wosenga wosenga amasengesho angana gute ayahe yatumye ibintu bivaho burundu na masengesho ahari twavuga ngo uzosenga iminsi 5 cyangwa uzosenga iminsi 10 bivanye n'uburemere bwawe bivanye n'ishurirwa ryawe bivanye n'ivyo we wikoreye niko Imana igendera ko guhishurirwa senga gutya cyangwa umukozi w'Imana ikamugenda avuga ati fata amasengesho ameze gutya kora gutya tanga ibi kugira ngo bivanye kuko uko wowe wabaye delivery siko je mba delivery kuri tuwoshwe n'ibintu bimwe koje je navuga ati je nabote nasenze iminsi 2 ariko ugasanga wikoreye byakarahabutaka izo gusaba ko linda gusinga ukwezi kose ngo nasenze iminsi 2 ngiyo pasteur yasenze bagacaboka je byanse ntituboshwe n'ibintu bimwe ntituboshwe n'amasezerano ntitwakoze amasezerano as nirivyo biba ngombwa ko ubanza ukamenya mbegi wacu hari aboshwe n'ibiki nokora iki mpishurira wasaba Imana mpishurira nkora iki ya none pastor birashoka yuko wowe umukozi w'Imana warakiye Yesu usenga by'ukuri mugabo hakiriho ibindi bintu bitarasambuka muri wewe byo kubicaniro byanyu bya kera none nta mupasiteri n'abapasiteri urabona bubaka ariko ejo kabana aragize divorce arasambu nico nanje nibaza none gute kandi warakiye Yesu uvuga Imana ega kuba pasiteri nibisigura kuba uri mu ijuru uri pasiteri erega titre tukigira pasiteri uri imbere yuko mba pasiteri nari Dusabe Olivier mwene Leonard nimba rero nabimenye nkinja mu pasiteri n'abadelivre gumukubitwa tu biguma binyomeka bimpondagura kubera ko ninjiye ku gwego ntabanje kubohoka none pastor akaza kamatsiko borantunga ko numvutse ibintu vyishi wabikuye Imana ubwa mbere Yesu yaravuze ngo uwo mwemu nzobaha azobigisha iyo ufise mwemu yaragenda arakwigisha agenda aragutahuza iyo ufise mwemu yara no gusoma Bibiliya gusoma ibitabo gukurikirana inyigisho ukugenda ukurikirana usoma ibitabo bitandukanye ugenda ugira ubundi bumenyi ibyo umuntu nabitora mu barabara gusenga iyo usenga uronka mwemu yera mwemu akagenda arakwigisha hari ibyo atwigisha tutasomye handi hano namwe ako mwemu irakaza mwijoro akakwigisha cyangwa mu nzira cyangwa ibyo ubonye akabikwigisha ni giki wobwira abo bakozi Imana baba baboshwe bagasenga abandi mugabo no baraboshwe nagira mbanze ntangariza abantu ni wakorerwa deliverance ni wasengerwa ni warandika kwibiganza n'umuntu aboshe azoguha ibimurimo ni warambika kwibiganza n'umuntu aboshwe atarabohoka nabazokuboha kuko umuntu atanga icafise nico gituma ushobora gusanga nk'umuntu wewe ntiwigeze mu buzima bwawe ukora ibyaha by'ubusambanyi ariko umupasiteri akurambitse k'ibiganza afise umwuka w'ubusambanyi murimo yitwa pasiteri mugabo aricasambana yega bariho usanga ari kwizina gusa mugabo agikora ibyaha by'ubusambanyi iyo akurambitse k'ibiganza abo transfer uzotinya umuntu gukora mu ruhanga uzovuga umuntu wese gukora mu ruhanga unagukoze mu mutwe abatwaye ubuzima bwawe kuko hari ibintu abarozi bakorera ko kenshi bakorera mu mutwe ku mushatsi w'umuntu iyo akoreye agukoze mu mutwe abagutwaye umugisha cyangwa utwaye ataguheza giara kuvuma rero kwirinda pana gupfa gusengerwa n'umuntu wari wese none pastor uwo mumenya gute uwo muntu ko ari mu ivyo bintu kubona tuje amasengero menshi dusengwa ni bimwe ariko ndavuga uwo mumenya gute ishurirwa ryamwe muyera cyangwa kwameze birivuga ngo muzobamenyera kuvyo bamabanza urabingeso ziwe hari ivyo udashobora kumenya ibicano biri muri we ivyo uzobimenyeshwa namwe muyera udafise mwe muyera kikenano bacumve uzopfa nk'ihene mene barisha ngo tugende tukujane ku mazi kuko bagiye kuyica upfa nk'inkoko udafise mwe muyera agenda guhishurira abo muhura abo musengana uzi ko n'umuntu mushobora gusangira business muteranije amafaranga wewe uri umunyamugisha kuko mwahujije umutahe ugacohomba wewe kuko yazanye ibigirwa mana vyiwa bishiri wawe bigace biza kwiha kandi nibitwara gwiwe gusa cyo bitwarana n'ivyi wawe
imbere yo kufatikanya umugambi n'abantu ushobora no kurongora wewe utamuvumo kuriko umugore uzanye cyangwa umugabo akurongoye akaba avumye imivumo yo gace yiguha gace yiguha badata bakoze ivyani bakiriho imivumo yiwe gace yigutransferamo aho rero numva biko tegeza imbere yo kurongora imbere yo kurongorwa senga bego uyu muryango ngiye kujamwo n'umuryango umeze gute ukabanza ukawumenya Imana ibahezagire cyane urakoze cyane mbo je numva kino kintu pasa ni kintu cagutse ndi kintu kirekire ako nibeza ko bene data ivyo ari karadusobanurira ahagejeje vy'ukuri aragerageje mbega nawe uri ko wiraba ubona waboheye ibitagenda neza uravyibona ari vyihe wumvise ko umuti no kwakira Yesu Kristo siko pastor kuko birivuga ngo mu gitabo cya Yohana 1:12 ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana ucuva muri uriya muryango ucimuka ugahinduka umwana w'Imana utarakizwa yo bazoguhondagura kanumaterwa n'imizimu iminsi yose mw'ijoro rwataso wawe yapfuye urota umva umubone uri muri ubwo buzima mwabigutera tuzobigaruka ko kuyindi party gira kabiri yego reka nivyo nitwo biheza reka tuzosoma igero gikurikira yego igice ca kabiri muze musubire mwitegure umuntu mire nzoza urakoze cyane gose bakozi ba Bahotvinternational ngama mwatwajije mu WhatsApp mutwandikira muraduhamagara bya mukozi imana sugwe no bintu zako ahagejeje ikindi gice ca mbere sugaruka mu gice ca kabiri aho tuzobona neza rero umuntu yabohotse ibimuranga kiri kwereka ko wabohotse kiri ko wabaye delivery yego kugira ngo nawe ushobore kubohoza abandi neza cyane bezo bavuga ngo nawe wosengera family nawe utarabohoka nawe wosengera umuryango we wanyu yes urumva ko uyu munsi tubonye ibiranga abantu bakiboshwe n'ivyo bintu kudatera imbere kunuku bunaho tuzobona noneho uwabohotse ameze gute reka tugushimire mukozi Imana kubona mwemeye kuza mu butumire bwacu murakoze cyane twizire ko none uragiye vuga ngo nubutaho uzoza nzoza ni mwanyikora kuri urakoze cyane gose reka twashimire bakunzi ba Bahotvinternational mukomeze guhezagirwa amakomenti turakeneye mufise ibindi bibazo mwabaza muri commentaire kugira ngo mu kiganiro kurikira tuze dushobore kumubaza umukozi w'Imana gira akajambo wabwira abakunzi bakwa dukurikirana Bibiliya iravuga ngo ni wagomba kunkurikira wikorera umusaraba wawe umurikire ukaba ukeneye ko ibintu bigenda neza ikorera umusaraba witwa agakiza Bibiliya iratubwira ngo abantu babiri barubatse umwe yubaka ku musenyi undi yubaka ku rutare icyagiye kugaragaza izo nzano zubatse ni umuyaga ukaba ukeneye ko ubuzima bwawe buhinduka bukamera neza ubaka ku rutare witwa Yesu amen turashaka kubona ugashininga ukakora ibintu bikomeye mugabo wubatse ku musenyi iyo haje umuyaga uvuye muri bya bintu twako turavuga iyisenyi ryawe birikomeye kabona umuntu arazamutse ari pasteur akomeye akavibra mugabo igicaniro kikamuhamagara akamubwira ati we aho hageze gute kikamuhurutura ukamusanga hasi ati hari ibyo batarisha aho hageze nkande garuka kikamugarura ukabona pasteur atwajinda umukobwa ukabona pasteur ibintu kiramumanura ubatse hehe wubatse wageze aho hageze gute wahageze ne raba urufatiro rwawe atari ukuzomanuka abantu batanga ko twamubona ari boss afise ama V8 afise za rukwegane igicaniro kirakwaza ata wahageze nkande garuka garuka Imana ibanshoboreze mutahure bwa mbere banze umenye mbega ndaboshe mbega umuryango wacu uraboshe niwe bimenya uzotangwe gukira urakoze mani bahezagire murakoze amen reka twashimire bakoze mwese mwakora dukurikirana ni mu kiganiro ibona gute aho twavugana ku bijanye n'ibicaniro biba byarabosha abantu tuyosoro mu kiganiro gitaha tuvuga twerekana ibigaragaza abantu bamaze kubohoka ubuzima bwabo nuko kora subscribe na butaha